Turabahaye ikaze banywanyi bacu bakunzi bacu mudukurikirana muri mpande zine z'isi. Tugiye kubaha ikaze muri ano makuru aho tubabwira amakuru ariko aravugwa muri kano kanya. Kaze amakuru tugiye kubabwira rero ni urugendo rutunguranye umugore wa mbere wa Amerika First Lady canke umugore w'umukuru w'igihugu wa Amerika agize muri Ukraine muri kano kanya. Turababwira n'amakuru avugwa muri Afrika. Kaze muri ano makuru. Turabahaye ikaze rero muri kino kiganiro c'amakuru nk'uko twari tubabwiye mu kanya gaheze Perezida Zelensky wa Ukraine ahejeje gushikiriza ijambo abanya-Ukraine n'abatuye yose muri rusange, ijambo rijanye n'umunsi mukuru Uburusiya buca buhimbaza ku munsi w'ejo w'itariki 9, ariko umunsi mukuru nk'uko twabwiye mu makuru ya kare wagomba guhimbazwa ku itariki 8 kuko itariki 8 ku mugoroba neza w'itariki 8 mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo ine na gatanu niho abasovieti Union batsinda burundu intambara ya kabiri y'isi. Bakaba bari batsinze rero abanazi burundu. Abanazi basinye mu Bujerumani, ku mukuru w'Ubujerumani ariho basinye amasezerano bemeye ko batsinzwe burundu mu ntambara ya kabiri y'isi, butazosubira kuja mu ntambara, ibigwanisho baca bashira hasi. Ico gihe rero Ukraine ikaba yari ifatanije n'Uburusiya muco bise Soviet Union. Tukaba twavuze rero ko hapfiye abantu benshi cane gose muri ntambara hari mu gihugu ca Ukraine kuko abanazi bari barafashe igihugu ca Ukraine, bari baracigaruriye burundu. Akaba ariho rero intambara nyinshi zabera, abagerageza baturuka mu Rusiya bagerageza kugwana babohoze kino gihugu ndetse birukane abanazi muri rusange mu Burayi, aho abanazi bari barigaruriye ibihugu byinshi byo mu Burayi. Igihugu rero c'Uburusiya akaba arico bari basigaje, naco akaba bari bamaze kugifatamwo ibice bininiya, ariko biza kurangira batsinzwe intambara ya kabiri y'isi yose. Urumva rero muri intambara ya kabiri abanya-Ukraine nabo uwo munsi mukuru bahora bawuhimbaza, ariko rero ku munsi w'ejo uwo munsi mukuru w'abanya-Ukraine bakaba batazowuhimbaza. Perezida Zelensky yamenyesheje ko uyu munsi mukuru atampamvu butuma buhimbaza, ati amasezerano yose bari baravuze ko barasinyaniye, bavuga ko ibi bitazongera kuba, aho ibyo yise ko ihonyabwoko ryarabaye mu gihe c'intambara ya kabiri y'isi bari barasezeranye isi yose n'amakungu yose ko bitazongera kuba. Atariko rero mu kinjana ca 21 biriko birongera kuba, ati amakungu arorera, ati rero ni ibintu biteye ubwoba, ni ibintu bitangaje bikomeye cane gose, bibabaje cane gose, ati ibihumbi niba atari amajana y'ibihumbi by'abanyagihugu bacu bariko barapfa mu kinjana ca 21. Ati nta nsiguro n'imwe umuntu yobiha muri kino kinjana ca 21 aho hashobora kuba intambara y'ihonyabwoko nk'iyabaye mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo ine na gatanu n'imbere yaho. Ati ibi ni ibara n'akamaramaza, ati turababaye cane gose, ati twifurije abanyagihugu bacu amahoro arama ibihe byose. Ati Imana mushobora byose izokongera iduha amahoro, igihugu cacu kizokongera gushikama. Ano majambo ya Perezida Zelensky yavuze kuri uno munsi mu ijambo yashikirije abanya-Ukraine bibuka uyu munsi w'intsinzi kuri bo, ariko ubu akaba atari intsinzi kuri bo kuko bari mu ntambara. Ubwo twari tubabwira rero amakuru ya kano kanya ariko aravugwa n'urugendo rutunguranye canke urugendo rwa giturumbuka Perezida umugore nako maratutunga umugore wa Perezida wa Amerika Jill Biden ahejeje kugira muri Ukraine umunsi mukuru wahariwe abamama. Akaba yagiriye kwifuriza umunsi mukuru wahariwe abamama bawe ari Olena Zelensky, akaba ari yamwakiriye ku mugwa mukuru Kyiv, aho yaragiye kubifuriza umunsi mukuru w'abadamu, aho yabwiye ati mwihangane ivyo murimo turabashigikiye, turi kumwe namwe, kandi Imana izoha amahoro, muzosubira kubaka igihugu canyu kibe nkuko cari kiri. Urugendo rero rwa Jill Biden rwatunguranye cane gose kuko ni urugendo rutigeze rumenyeshwa n'ahantu na hamwe, yaba muri kalendari ya leta Amerika. Uru rugendo ntirwigeze rumenyeshwa, kandi no ndetse ni mu kugira ashike muri kino gihugu ntawuzi ibihugu yaciyemo naho yaciye, ariko ico cyamenyekanye nuko gushika muri kino gihugu ca Ukraine yahagiye hari umutekano wacunzwe bikomeye cane gose, ndetse akabashitse muri kino gihugu ari mu ndege ya gisirikare nkuko byabonetse ku masanamu twashoboye kuronka yo mwibanga, ariko urugendo rwiwe rukaba rutamenyeshejwe ndetse rukaba ruterekanwe rwa rugendo rw'ibanga cane gose kubera umutegetsi akomeye cane gose, umudamu wa Perezida wa Amerika. Rero na cane agende mu gihugu kiri mu ntambara ni ibintu biba bikomeye cane gose, rero ukuntu kwerekana ko Amerika by'ukuri ishigikiye kino gihugu ca Ukraine. Rero Jill Biden akaba yashitse muri Kyiv, ariko akaba atamakuru dufise yuko yaharaye, ariko akaba yahageze arabonana
n'abategetsi ba kino gihugu na cane cane akaba yakiriwe nk'uko twabivuze n'umudamu wa mbere wa kino gihugu Olena Zelensky akaba ariwe première dame nabo wa kino gihugu rero aho bayaze vyinshi cane gose n'ibitagiye mu binyamakuru aho bayaze mu mwiherero ntangere ndetse hacungirewe cane gose umugwa mukuru wa Kiev wari ucungerewe cane gose n'abasirikare b'abanyamerika bari bazungurutse kino gisagara cose baje baherekeje uyu mudamu kuko runo rugendo rwa rugendo rukomeye n'urugendo rukomeye cane gose ku Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho ahagendeye uyu mudamu mu gihugu gisanzwe kirimo intambara rero bakaba bari bacunze cane gose ndetse runo rugendo bukaba rwatunga abantu benshi kwisi cane ndetse n'ibinyamakuru byakunda ku banyamakuru bo mw'ibanga akaba ata kinyamakuru na kimwe cari kizi ivyo no rugendo nta kinyamakuru na kimwe cari bwigere candika ku hari n'agakekwe ko uno mudamu ashobora kugendera kino gihugu rero abantu ibinyamakuru byose bikaba byavuze ko ari inkuru itunguranye babonye canke surprise y'inkuru kuba Jill Biden yagendeye kino gihugu ca Ukraine. Tuve ngaho rero muri Ukraine tubabwiye n'amakuru ariko aravugwa muri Afrika aho makuru ariko aravugwa cyane muri kino gihugu ca muri ino continent yacu Afrika ni ubwato buriko burazunguruka ikontinent Afrika bw'abanya Nigeria ubwato bw'intambara igihugu ca Nigeria giheruka kugura ubwato rero ni ubwato bunini cyane gose ndetse bukaba bwize ubwato bwawe bwa kabiri bunini cyane gose ku mugabane wa Afrika buno bwato rero bwitwa NS Kada niryo zina babuhaye abanyanigeria. NS Kada ni ubwato bunini cyane gose mu burebure bufise imetero 100 bw'abanyanigeria rero ubwato bukaba bufise ubushobozi bwo gutera za misile ndetse n'izindi nko zishi zisanzwe ziri kuri buno bwato ndetse bukaba bushobora gutera n'amaroketi bw'uko atandukanye ubu bwato rero bukaba bufise n'ubushobozi kugwako na za helicopter ndetse buno bwato bufise ubushobozi bwo gutwara amaburende menshi no gutwara abasirikare ndetse n'ibindi bikoresho byose b'intambara icumi hariko buno bwato bukaba bufise n'ikibanza cagenewe gutabara abantu mu gihe c'ivyago nko mu gihe c'imyuzure ndetse n'ikindi gihe c'ayandi makuba ari yose buno bwato bukaba bufise icumba kinini cane gose nk'ico bageneye nk'aho emergency room canke emergency services icumba kinini cane kirimo imiti n'abaganga co gutabara mu gihe hoba hadutse ivyago vy'amakuba rero kino buno bwato n'ubwato burebure cyane gose nkuko mubibona ubwato bukaba harwa Nigeria abanyanigeria rero buno bwato bakaba barokomanze mu 2010 ariko bakaba bagiye kuburonka ubu mu 2022 ubu rero ubwato bariko barabuzungurukana ku mugabane wa Afrika aho buno bwato babujanye ku nkengera za Oman ndetse babuzana no muri Kenya barazije muri Kenya bashika Mombasa ubu naho rero uno munsi bakaba bageze Cape Town muri Afrika y'Epfo buno bwato rero bukaba n'ubundi buzobandanya zino ngendo zo ku mugabane wa Afrika buno bwato nkuko bivugwa na Commander Admiral ari komanda wa buno bwato bukazoba bava i Cape Town Cape Town bukaba bwakiriwe nyene bukaba bwari bwakiriwe n'abasirikare ba Navy bo mu ico gihugu ca South Africa n'abandi bategetsi batari bake bari bakiriye buno bwato Cape Town rero buno bwato bukazoca buva Cape Town mu rugendo rurimwo bugana Gabo ndetse buvuye Gabo bukazogenda no muri Angola uvuye Gabo buzogenda muri Angola maze bubone gusubira muri Nigeria bukaba bwitezwe muri Nigeria ku itariki 27 za kuno kwezi kwa gatanu akaba ariho buzogaruka mu gihugu ca Nigeria bukaba bwarahavuye muri Nigeria aho bwari bwahashitse ku itariki 1 y'ukwezi kwa gatatu niho igihugu ca Nigeria cabushikana muri Nigeria buca butangwa rero runo rugendo bwo kuzunguruka umugabane wa Afrika buno bwato bunini cyane bugenda mu basirikare benshi aho bavuga ko ngira ngo bariko bararaba ubushobozi bwabwo nuko bumeze berekana ko Nigeria ari igihugu gikomeye muri Afrika bije ku bijanye n'igisirikare cyo mu mazi Navy igihugu rero ca South Africa kikaba aricyo cari kiramutswe cakira buno bwato berekana ubushobozi bwabo ndetse musanzwe muzi ko n'igihugu ca South Africa kiri mu bihugu bikomeye cyane muri iki gisata c'abasirikare bagwanira mu mazi bita Navy.
tukivuga nyene rero amakuru ajanye n'ubwato bw'intambara twibutse ko igihugu ca Nigeria n'ubwo gifise buno bwato ndetse hakaba atari ubwato bwa mbere bw'intambara buniniya cane bagize hariho n'ubundi bari basanzwe bafise bw'intambara bwitwa Arudu nabwo bwari ubwato buniniya cane gose bw'intambara buri hafi gushikira buno bushasha ariko n'ubundi ibi rero n'ubundi ntibiha ikibanza ca mbere igihugu ca Nigeria mu iyo bije kubijanye no kurwanya amazi Navy. Igihugu ca mbere n'ubundi kiza ku mugabane wa Afrika kuri Navy ni igihugu ca Misiri. Igihugu ca Misiri igihe cose kiza mu gisirikare yaba ico mu mazi canke mu kirere kiza ubwa mbere ku mugabane wa Afrika. Igihugu rero ca Egypt canke Misiri gifise ubwato bushika butatu buza ubwa mbere muri Navy, ndetse twibutse ko igihugu ca Misiri coco gifise n'amasubmarine bwa bwato bwendera musi y'amazi bufise ubushobozi ndetse bwo gutera amabombe ya nucleaire. Igihugu ca Misiri kiza ubwa mbere. Ubwato rero nabwo buza ubwa mbere ku gihugu c'Uburusiya muratunga ku gihugu ca Misiri ni ubwato bwitwa Flame Frigide. Ubu nabwo ubwato bukaba bwarakozwe muri Allemagne. Ubu bwato rero nibwo bwa mbere mu gihugu ca Misiri. Ubwato bwa kabiri nabwo nyene ku mugabane wa Afrika n'ubundi nibwo igihugu ca Misiri nabwo bwitwa Meko Class Family, nabwo nubwa kino gihugu nyene ca Misiri bukaba bwarakorewe muri Allemagne, nabwo nyene akaba ariho bwakorewe. Ubwato rero buza bwa gatatu ku mugabane wa Afrika nabwo igihugu ca Algeria. Naco kino gihugu ca Algeria kikaba kiza ku mwanya wa kabiri ku bijanye n'igisirikare co mu mazi Navy. Ubwato rero bukaba bwitwa Oliver Hazard. Ubu nabwo bukaba bwarakorewe nabwo nyene mu gihugu c'Ubujerumani, buno bwato bw'igihugu ca Algeria. Nkuko twabibabwiye rero igihugu ca Nigeria kikaba kiza ku mwanya wa gatatu mu gisirikare ca Navy. Igihugu ca Afrika y'Epfo canke South Africa kikaba kiza ku mwanya wa kane naco n'ubwato bwinshi. Bino bihugu rero byose birafise amato menshi y'intambara, ariko amato manini ya mbere abiri na igihugu ca Misiri, ubwira gatatu bukaba bw'igihugu ca Algeria, ubwa kane rero n'ubwa gatanu bukaza kuri Nigeria, maze ubwa gatandatu bukaza kuri South Africa. Mu bihugu rero bifise kandi ubwato bunini bw'intambara hariho za Morocco, hakabamo na za Tanzania ndetse na Kenya. Mwakoze rero abandi badukurikiranye muri ano makuru, na hano makuru tuyagarukije twibutsa incamake y'amakuru ko urugendo rutunguranye rwa Jill Biden yagize muri Kiev, umugwa mukuru wa Ukraine muri kano kanya, aho n'urugendo atanamwe rwari rwamenyeshejwe, ndetse runo rugendo rukaba rwari urugendo rw'ibanga rikomeye ntangere igihugu ca Amerika kigize muri kino gihugu, ndetse cerekana ko gishikiye igihugu ca Ukraine kuno munsi wahariwe abamama. Rero mama canke madame Jill Biden akaba yagendeye kino gihugu aho yakiriwe na madamu wa